kolabo atandukanye bakoreye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Hari amakolabo yakorewe hano n'ibindi bikogwa bitandukanye vyakozwe na Crystal Production bikorera uno muririmbyi yitwa Chris Ambi. Indirimbo Penalty iraza kuja hanze rero uno munsi nkuko narimejeje kubibabwira, ariko ino ndirimbo Penalty ngiye kubabwira amakuru avugwa kuri ino ndirimbo. Chris Ambi ino ndirimbo yakoranye n'uwitwa Mugisha Jean Junior, abenshi bazi ku izina rya Double J. Ariko Double J mu ndirimbo muzokumva Double J ntarimwo. Impamvu yatumye Double J atabamwo ni yahe? Amakuru nuko Double J management yiwe yasavye yuko video iza gukoregwa kuwitwa John Elarts, ariko management ya Chris Ambi yari yamaze guhitamwo witwa Landry SB. Ari nayo mpamvu yatumye uno muririmbyi Mugisha Jean Junior Double J atagaragara muri ino ndirimbo iza gusohoka uno munsi. Ni indirimbo rero ya Chris Ambi Arikumwe na Lino G iza kuja hanze uno munsi mu masaha yo kumugoroba. Nico gikorwa ca mbere Chris Ambi azobashize hanze nyuma yo gusinya amasezerano yo gukorana na Crystal Production isanzwe irongowe n'uwitwa Bizimana Paula canke DJ Paula. Ni na Chris Ambi mu minsi iza agenda kugaragara mu deals atandukanye ategurwa na Crystal Event, kuko Crystal imufitiye projet nini kandi cyane uno muririmbyi yitwa Chris Ambi. Born to Shine ni indirimbo y'uwitwa Mugisha Merveille, ushobora kumwita